Turabaramukije twifuriza kuronirwaho muri hose tunabakengurukira kuba mwahisemo gukurikirana ibiganiro vya radio televiziyo Burundi bwiza RTBB. Mu kiganiro cuno musi uhara gugwaruka mu iterambere ry'igihugu muri kumwe na jewe Antoine Izompa wo ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Mu kiganiro nyizina rero tuza kwiga ku bintu bikurikira: mbega ugwaruka ngo waruterera bimwe biboneka mu iterambere ry'igihugu? Nizihe ntambamye ugwaruka rugira mu migambi rutegura ijanye n'iterambere? Muri kino kiganiro tubabwiriza twayaze na bamwe n'abandi ku bijanye n'imigambi itegurwa n'ugwaruka kugira ngo ruterere mu iterambere ry'igihugu. Ugwaruka rumwe rwaratubwiye ko mu migambi yago y'iterambere rutegura bamwe babura uburyo bwo gukoresha, abandi bakavuga ko baje amashuri batararonka akazi, abandi bakaguma barindiriye akazi kuri leta. Ariko hariho bamwe bamaze kwiyungunganya bakagira amashirahamwe ndetse n'amakoperative bababize canke batize. None abari mu makoperative n'abikoranye nabahe bashika kwiterambere rirama? Twaciye twegera bamwe mu bahinga bize vy'ubutunzi baratubwira yuko ubugirigiri bugira babiri, abagiye mu makoperative no mashirahamwe kugira ngo batererane inguvu aribo bashika ku kintu kiboneka. Hanyuma baratubwiye yuko uwikoranye naho yokora ibimeze gute akeshi na keshi adashika ahantu haboneka, atagiraho ishikanye n'ahashikanye igihugu. Inama mye rero ugwaruka rugira no kubura imitahe. Imitahe rero ahantu ishobora kuva nk'uko abizi vy'ubutunzi babivuga. Ugwaruka rashobora kuja hamwe bagatererana amahera 500, 1000 bagashika bagatangura umugambi muto muto ari uwo korora inkoko, impene, ingurube, hanyuma bakazoshika no ku rudandazwa rukomeye canke ku mugambi ukomeye cane bivanye n'ingene bashize uburyo hamwe. Hanyuma rero uno munsi nk'uko mubizi leta yaruguruye ibanki y'ugwaruka. Iyo banki y'ugwaruka izofasha gutanga ingurane ku migambi ikoze neza y'ugo gwaruka kugira ngo bashike kwiterambere rirama bakoresheje uburyo bw'iyo banki, kandi ubwo iyo banki ikazotanga iyo fashanyo, kandi iyo banki ikazotanga iyo ngurane ku nyungu itavuna. Ivyo rero bizotuma igihugu kizamuka. Naho biruko ntitwovuga yuko ugwaruka rudaterera mu iterambere ry'igihugu, ariko abeshi ntibarijukira kuja mu mashirahamwe n'amakoperative. Tubabwira kandi ko ku mitumba yose igize igihugu cacu c'u Burundi hariho amakoperative sangwe ari mu gwaruka ndetse n'abakuze, n'ayandi rero mashirahamwe ashobora kugirwa n'ugwaruka bwonyene ari nayo ishigikirwa n'iyo banki y'ugwaruka mu gihe bakoze imigambi tomoye imeze neza. Iyo banki ikabona yuko amahera yaguranye izosubira kuyaronka nk'uko tubibwirwa n'abarongoye iyo banki. Mu kurangiza twagomba guhamagarira ugwaruka kwitaho gukorera hamwe kugira ngo bagire aho bashitse baje mu mashirahamwe n'amakoperative, hanyuma gutyo bashobore guteza imbere imiryango no guteza imbere igihugu cabibarutse. Ikiganiro c'uno musi aha niho kirangiriye. Jewe Antoine Izompa wo mu gisagara ca Gitega nakibateguriye nkaba ndabasezeye. Ariko rero ntimwibagire kugira like, share na comment kugira ngo bandanye muronka bishasha kuri radio televiziyo Burundi bwiza. Naho utaha murakoze, Imana ibahezagire.